Choti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na Jean Christophe Mugisha ndabaha ikaze muri kino kiganiro aho turi kumwe na Apotre Bernard Ntungwanayo akaba ari umuhuze bikorwa runanirwa abanyagihugu URN hitamwe neza Union pour la renaissance de la nation urunanirwa abanyagihugu rukaba rugwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere kibiyaga binini. Apotre muratwumva ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Ndabashimiye ndabaramukije abarundi batwumviriza ndetse nabo mu karere kibiyaga binini bumva runo rurimi. Ndaramukije kandi abadukurikira bari mu bihugu bitandukanye ku migabane yose y'isi. Apotre muri Kinshasa amambasade yaturiwe, imidoga yaturiwe, abanyagihugu bari mu myerekano yahamagawe na leta ya Kongo. Mu gihe igoma hoho arakanyamuneza abanyagihugu bose banezerewe uko bw'intsinzi M23 aho M23 yaje kubatabara ibakiza abicanyi yaba FARDC yaba nindi migwi yose bakorana n'abarundi za Maimai za Wazalendo SADC ndetse na MONUSCO. Apotre mbega ubu vyifashe gute intambara dahera ziri mu gihugu ca Kongo zizohera bigenze gute? Urakoze cyane ubwa mbere bwo nagenda kubwire ko intambara ziri muri Kongo atari intambara zisanzwe niho nyabwoko riri kuryakorerwa bo mu bwoko bw'abatutsi baba mu burasirazuba bwa Kongo kubera bashizweyo n'umupaka igihe ibihugu rutura ku isi byagenda Berlin mu 1884 bamaze bakarangiza iyo nama yamaze amezi make gahera mu ntango z'umwaka wa 1885 bagabangana Afrika. Mu kugabangana rero Afrika baca imirongo bihaho bashaka bivanye n'ingufu bafise. Rero igituma nakubwiye gutyo ikibazo kiri muri Kongo si ntambara ihibambewe. Abavuga ko ari intambara no kugomba kuyobagiza ikibazo cy'ukuri kihari icarico. Ikibazo kiri muri Kongo niho nyabwoko riko rikorerwa mu bwoko bw'abatutsi baba mu rasirazuba bwa Kongo kandi hagacaba ibyaha ndengera butungane bikorerwa abo mu yindi miryango cyangwa mu bundi bwoko bakomoka mu gihugu ca Kongo cyose. Nkavuga yuko ibyo bamwe bita ko ari intambara riko bira muri Kongo jewe mvuga ko ari ihonyabwoko riko rirabera muri Kongo no kuvuga ko atari RDC nkuko babivuga ariko nyabona niho nyabwoko ririko rirabera muri Kongo mbirigi. Niho nyabwoko ririko ribera muri Kongo mbirigi kuko ibiriko biraba nivyo Kongo mbirigi yigishije hano mu karere. Iyo mvuze Kongo mbirigi ubwo n'ububirigi buca buzamwo kuko Kongo bayihawe nk'amatabizi atari uko bari bakomeye ariko nicanya bahaye Leopold wa kabiri niyo mpamvu baci bayita Kongo mbirigi ntiyiswe Kongo canke Zaire. Yagiye guhindura izina yitwa Zaire maze kwikukira ariko ubundi uri kuraraba neza kuva umuperezida wa mbere yagiyeho muri Kongo no kuvuga ko kugeza kuba hari uyu munsi nagenda kubwire yuko hama haja abakuru b'ibihugu bashizweho n'ubwo bubirigi nyene canke ayo maboko amwamwe atababoneka hakaboneka ububirigi. Ndabona nk'akarorero igandagurwa y'uharaniye kwikukira Patrice Lumumba yari kumwe na Mobutu. Ndiboko nigeze no kugira ikiganiro kuri ibi ndabivuga ko ibitari bike nerekana ingene Patrice Lumumba yari kumwe na Mobutu yari yaje kwiga amategeko hanyuma rero kuko Patrice Lumumba abazungu ntibamushaka babirigi ntibamushaka bashaka Mobutu kugira ngo amukure niyo mpamvu yishwe agambaniwe na Mobutu rero acaramusubirira no kuvuga ntiyigeze Mobutu abo mu president wa Kongo yari mu president atwara intara ya Kongo ariyo Kongo mbirigi hanyuma yakoreyeho kugeza igihe yavuye ku butegetsi. Uko byagiye biragenda bakurana basubiranamwe bagenda bakurana nta na rimwe rero novuga yuko igihugu ca Kongo kiraronka umukuru w'igihugu kuko n'ubu hari uyu munsi ntabwo ari umukuru w'igihugu kuko n'umwana w'ububirigi afise impapuro z'ububirigi yarigeze guhunga Kongo agenda mu bubirigi abimpunzi akora ibyo abandi bose muzi bakora iyo bahunze hanyuma aba umwe aza kwisunga politike yase kuko se yaharaniye gutwara Kongo kenshi biranka birananirana rero yaje gutyo kandi murazi ko mwarumvise mu biganiro M23 tumaze kugirana baravuze yuko bigeze kuba bari kumwe mu biganiro bavyumva kumwe mugabo amaze ku mukuru w'igihugu arabihindura no kuvuga rero ko atari umukuru w'igihugu ca Kongo no umukuru w'igihugu ca Kongo mbirigi
rero ivyo warumbajije vyabaye muri Kongo uyu munsi Kinshasa nkuko mubibona hano kuri aya masanamu murabona ko abanyagihugu biraye mwibarabara bihamabarabara baturira ivyo babonye babomora amazu bacane cyane baja kugirira imyerekano ku ambasade y'abanyamerika y'abayapani z'abafaransa y'Uganda baraturira y'Uburundi bagiye kugira imyerekano ariko ntitubona ko arivyo bononye y'u Rwanda menagura icyo ibindi mubona uravyana ko masanamu urabona bikorera intebe bazikura mu ambasade ivyo rero byari bihagarikiwe nande na leta kubera ko leta niyo yahamagaye iyi myerekano kubera ko yari ihejeje gutsindwa mu ntambara itsinzwe mu vyirikira hohotera abo murasirazuba bwa Kongo M23 ibavugutiye umuti kuvuga ko umuti yabavugutiye urabishe urarura kandi bawunyoye none waba bagiye kuruka banyoye umuturura wa M23 baca barawuruka bagiye kurukira ku ambasade y'ibihugu bifise ubuserukizi muri ico gihugu ubundi baca umugani mu kirundi ngo n'umusaza aratinya nyina je nama ndiko ndababwira igihe cyose ibi bihugu byo mu biyaga binini batazokwemera ko dukurikiza akoro do Rusaka ngo ciyo kwiteka ko ari imigwi y'iterabwoba ibahame ntituzokwigira turonka amahoro M23 yego yafashe Goma yafashe Nord Kivu na Sud Kivu zoyifata bonashaka babishatse naba barundi baja kubarasa bo babuza kubarasa babishatse bakabasanga ibonore bakababuza ko babasanga muri Kongo kubarasirayo birashoboka biranoroshe cyane nta numwanya bona yigwana sinkije bonashaka muri Nord Kivu yabafashe umwanya munini moya ko kuzimya buji cyaye gufyonda interrupteur itarari kazima ariko ikibazo kihari ni cyakindi mbega ibihugu byo mu biyaga binini biremera ko twisunga akoro do Rusaka kugira ngo iyi migwi y'iterabwoba iveho kuko uyu munsi hari ibihugu bibiri muri Afrika bitagira abakuru b'ibihugu igihugu ca Kongo nta muguru w'igihugu gifise umukuru w'iterabwoba ariwe Tshisekedi hanyuma nawe Tshisekedi akabatwara Kongo mbirigi no kuvuga ko Kongo mbirigi ibonekera muri iryo terabwoba kuko nibo babivye umugira w'amacakubiri bapima amazura abantu bapima imisaya abantu no kuvuga ko iriko biraba byose muri kano karere kubijanye n'intambara ububirigi ni bubambere babanza kubibazwa abakabi babazwa n'abariko barabikora kuko ari intumwa zabo nibo babashiraho Tshisekedi rero so mukuru w'igihugu ca Kongo oya Tshisekedi no mukuru w'igihugu ca Kongo mbirigi rero igihugu ca Kongo mbirigi nico kiriko cica abana ba Kongo abo batwaye bigaruriye kubera ya nama yabera iberere rero niyo ntambara mubona bamwe bita intambara je nkavuga ari honyabwo kuko babaziza ngo n'abanyarwanda yego iyo uri kurumviza amaradiyo bava kuri mpuzamakungu birateye isoni uja wumva BBC Voix d'Amérique ngo M23 ngo ishigikiwe n'u Rwanda ivyo bintu babikuraye M23 irigera iva ko ishigikiwe n'u Rwanda u Rwanda rurigera ruvuga ko rushigikiye M23 kubera iki bavuga ibitari byo bahabandanya babo abo nabo nyine bakwiye kwirukana abo bantu bakwiye kwirukana ayo maradiyo ya za BBC na Voix d'Amérique aza kuvuga ivyo akwiye kwirukana ikindi baravuga ngo nyeshamba za M23 ni nyeshamba haruwa mwishamba iwabo bari iwabo ku butaka bwa base na basekuru na basekuruza bari nyeshamba kubera iki inyeshamba ni Tshisekedi aza kubatsinda iwabo vyamunaniye kubatwara neza bimunanira ko bumvikana ngo abayobora shira ubuyobozi bwiza none murabita inyeshamba mushingiye kuki inyeshamba ni Tshisekedi ariko akora genocide kuko ibi urakeye je bihagarare genocide imanza za genocide zimoke usora Tshisekedi nyabakiriho sindi makazi wakiriho rero nari navuze mu kanya ngo n'umusaza atinya nyina kuba Tshisekedi na leta arongo ya Kongo mbirigi yubahutse agahamagara abantu batera ama ambasade ntazi cari cyo ambasade ntazi amasezerano abari hagati y'ivyo bihugu yo kubana kuko ubundi leta ifise inshingano mu gihe habaye ingorane yo kurinda abadiplomate yo kurinda ama ambasade yo kurinda ama residence niyo bagomba kuyarinda gusumba ko birinda none bo babahamagaye kugira ngo baba ari bo baja gusamburira ko batwara intebe baturira imodoka baturira amabiro bakora ivyo bashaka bafata abadiplomate babatwiga amatwi bagenda bataburika amashati rero n'uwishati yataburikiye kuraba ngene babatwaye murabona amasana ngene babajanye iri nibara ryo kumutemere ibi bintu rero uyu mugabo w'umuteroriste twara Kongo mbirigi burakiye muzobibona jewe Goma natangaje mu ndwi heze hari kuwa mbere ntangaza kwifashwe
kubera narabibona nta muntu umwe atababibona ubundi umuntu agomba kubona ibitarabaho kugira ngo abone ingene bigiye kuba akabitangaza kare natangaje gufatwa kwa Goma isomene imbere yo kwifatwa ko byaraboneka n'ubu ndabatangariza ibindi hanyuma ubundi mu terroriste navuze ko ari ibihugu bibiri bitagira umukuru w'igihugu RDC Congo nta mukuru w'igihugu ifise umuterroriste Tshisekedi umuterroriste nawe nyine atwara Congo mbiriki ikindi gihugu kitagira rero umukuru w'igihugu ni igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi gifise umuterroriste kandi n'umugambwe akomokamo n'umugambwe w'abaterroriste mu masezerano ya Rusa CNDD nutayisanga muri CNDD FDD utasangamo FNL utasangamo FDLR uramenyotse akori ngaho lega hasola abagarabi wakoro ni umugaburaya na Amerika ni Loni abo sinho bari barazi ko uburundi butwagwa n'abaterroriste kubera iki uburundi buhabwa mission yo kugwanya abaterroriste muri Somalia barakabona birukanye bariko baratevye bukaja gukinga abaterroriste kandi nabo batwagwa n'abaterroriste igihugu gitwagwa n'abaterroriste bo abaterroriste nta kibazo abafise ikibazo n'itwebwe abanyagihugu uyu munsi abanyagihugu dufise ikibazo gikomeye kuba dutwagwa n'abaterroriste abo baterroriste bo ntibazi ko ari abaterroriste gusa barazi ko ari abagenocide kandi baradutwara batwicira abantu baratwangaza baranyuruza abo bashaka ntitubabone ivyo biri mu byaha by'ihonyabwoko ariko abantu sinabibona sinumva iyo uri kurumviza abanyapolitiki b'abarundi urumva bivuga ntibabibona ahubwo no kuraba neza ko atarimo nabo nyene bashobora kuba abaterroriste rero muri kano karere k'ibiyaga binini abashefu ni babiri ni Ndayishimiye Evariste ariwe Neva hakaba umuterroriste wa kabiri ni Antoine Tshisekedi Chilombo abona grand terroriste muri kano karere bafise n'imigwi igana kwereka abaterroriste ntibatwara igihugu baba bafise imigwi batwara leta ya Kongo maze kumva amatangazo menshi ejo bundi igihe guverineri wo muri Nord Kivu yari yapfuye batangaje bavuga ko bafise Levoya Wazalendo Levoya abantu badasanzwe mu gutasanzwe Levoya Levoya Wazalendo niko bavuye mu nama ivyo nakamara amazi ivyo ntibazi ivyo ariko baravuga le Wazalendo umuhari w'iterabwoba wica ugatikiza abanyagihugu cyane b'abatutsi ukabotsa ukabarya leta ikihorera bagaca babita n'abavaya ndindira burakeye bazoyibona abo ucuzana Varisto nafise imbonera kure muribuka imbere ko baje muri Kongo Varisto Ndayishimiye hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverend Ndikuriyo bavuze ko bakomeye bagiye gukwiragira isi bariko barabarondera kugira bagende gufasha kugarukana amahoro n'umutekano imbonera kure zigiye guhura nande imbonera kure zigiye gukorana na Wazalendo bwa buterroriste bwabo bitwa ko batwara ibihugu kandi ababashizeho barabizi ko ari abaterroriste nubwo no masezerano babizi yuko abo bana abaterroriste ariko bakemera kubashigikira bakaba n'imfashanyo z'ibihugu leta ya Varisto Ndayishimiye iterabwoba ikifata ingabo zayo izitwara muri Kongo gukorana na FARDC mu kwica nde umututsi wo murasirazuba bwa Kongo bazira uko bavuze bazira uko bashizweyo nigabangana rya Afrika iberere noneho wongereko abo rero ko nabavuze bagaca bakorana na wa mugundi w'iterabwoba uri ku butaka bwa Kongo ariwo FDLR kubenshi mboneho nakayo kubabwira ibi mwumvise Goma byatevye yuko basoka byari FDLR irasamvya iraba yuko yogerageza kutava muri Goma kubera ko umugwi munini wa mbere munini w'abagwanyi baba FDLR bari Goma kubera ko yakuntu babanje bakakura ico no bakora strategy y'intambara idasanzwe ndavuga idasanzwe General Makenga yubahwe yakoze ibitari bimenyerewe mu gisirikare kubanza kubashira uruhande rumwe akabegeranya akabashira mu muzingi barangiza aho basohokera aho bari gusohokera ari habiri muri Lake baja Bukavu Lake Kivu baje Bukavu no kuja mu Rwanda babazingira bashira ngaho baca banza bugara ikibuga bamaze kugara ikibuga mu masamaki yabugara Lake bariko baragomba gutoroka bashizwe ngaho bankare kumanika amaboko kubera iki kubera ko aba FDLR mu mitwe yabo no mu nyigisho zabo honya bwoko bigishwa za ideology bababwira ko bazoja mu Rwanda bafashe igihugu apana kugenda batahutse rero
bakavuga ko bazotaha mu Rwanda abatutsi bose baraheze none baranse guhera niyo mpamvu batemera gutaha batarahera bari bazi ko bagwana bakinjira ya Rwanda bashingiye kuki bashingiye kubyo abaperezida babiri biterabwoba muri kano karere ariwe Valentin Ndayishimiye na Tshisekedi bavuze ko bose batangaje ko bagiye gutera iki u Rwanda. Valentin Ndayishimiye yarabivuze abivugira Kinshasa agirishije inama nde abajene bintera hamwe arababwira ngo agiye kubafasha kugira ngo batahe mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bakureho ubutegetsi buhari. Tshisekedi yagiye abari bamushigikiye akiri president imbere ko arahira muri iyi manda aravuga ko abaye president bakamutora azocahamagara n'amashinga amateka na nkinguza amateka akayisaba uruhuja wo gutera u Rwanda. Ibyo nibyo bari bizeye. Rero ivyo mwumvise nk'intambara ejo hose bakarara badamanitse amaboko abuno munsi mwabonye ingene vyagenze murabona kuri iyi video murabona ingene babuze iyo baja niyo bava bamaze kubotsa neza amasasu ya seriye babarashe neza urusasu kurundi ruramota barahunga bari hafi ya aeroport ndakubwiye ngo uri kuraba babaye andebandade imodoka bakagenda mu byerekezo bitari byo bagenda basanga M23 bihagaze bagenda muri ndi basanga bahagaze bari hagati baravuga bati karabaye baca bamanika amaboko aho uyu munsi yamanitse amaboko abarenga ibihumbi 5 bari bavyanse. Hari n'abandi twabonye bagirishijwe interview banse MONUSCO itegeme kwakira kuba yarengewe ibigo bari mu vyuzuye abasirikare sanzarume bamanitse amaboko. Ubundi MONUSCO yakoze akazi neza yahawe na M23 ko kwaregistra ibigwanisho bisubijwe bifashwe nibifashwe bakaregistra neza byose nyine biko biragenda kare bari barindiriye iki gukora ibibazana kwivya ryo bajejwe kuja hagati kurondera amahoro n'umutekano abanyagihugu bari bifatikanije n'abateroriste babiri Neva na Tshisekedi kwica abanyagihugu mu Burasirazuba bwa Kongo. Uko rero twabonye kumbuga ngurukana bumenyi nanone urabona nk'aba basirikare nabahungiye mu Rwanda ubu bavuga ko hari abarenga 200 b'abasirikare bamaze guhungira mu Rwanda bambaye bamwe imyambaro ya gisirikare abandi bayitaye bambaye civil. Kubera ko igisirikare cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda bazi cyo gukora barabakira bakabavura bakabagaburira bakabaha icyo kunywa. Numvise abantu bavuga bati bari bakumbuye kunywa amazi ntibari baherutse kunywa amazi bakaneze ko babahaye amazi bakabaha naji baneze nabo baravyivugira ukubona bari ngaho. Ibi rero nukuvuga ko icyo nshaka kuvuga niki abarundi abanyarwanda abakongomani abagande niba bashaka kugira amahoro bemere ko tugwanya abajenosidere bose aho bari kandi ntibarondererwa agace kamwe barondererwe hose aho bari bafatwe bashikirwe ubutungane babuzwe kubandanya bica abatutsi cyacu babahora bahabwe inyigisho zo kubana neza n'abanyagihugu bandi kugira ngo ideology babigishije tuyibakuremo bitabaye ivyo nta mahoro azopfa abonetse. Gusa ikindi nabonye ciza gishimishije ningene u Rwanda rwabyifashemwo mu gihe wategwa ibisasu biva muri Kongo uri kuraraba nk'aba basauza ingene bari baratera amabombe batumbeza muri mu Rwanda abatanzania bagira uko nyine mu nyuma akaja gutabaza ubundi barizwa n'iki bapfa bambaye ko aribo bavyishoyemo kuki barasande umwasi wabo yarinde bababye ati muribuka urongoye ingabo za Tanzania agiye muri Kongo bwa mbere yavuze ngo baje guhagarika intambara ihari ngo wabahejeje ngo bazoca babereka handi baca yavuga ko bazoheza baca mu Rwanda. Ibi bintu barabisezeranye ibi bihugu bya SADC birimwo Afrique du Sud Tanzania Malawi barafise izindi nyungu zinyegeje barafise izindi misyo zinyegeje bari baje gukorera mu Burasirazuba bwa Kongo ariko nibaza ko bari bahari batazokwiyumvira kugaruka nibabona abashitsi wabo amahoro. Rero nkibaza yuko umuntu wese ahari akwiye kumva ko politiki yari yo yose muri kano karere kibiyaga binini idashoboka
uretse politiki yo kugwanya ihonyabwoko n'ubwicanyi ndengera butungane kuko tutagwana igico nta na rimwe tuzokwigira tuba amahoro muri kano karere kuko barigishijwe nabi. Murabona mu Burundi ko vyifasha nta muntu akivuga, ubuzima bwose bwarahagaze gusa kuko hatwara umuhutu w'iwabo nta ngorane, ariko bose barashonje inzara yabishe. Ayo mazuru ntayo dukeneye muri kino kinjana. Dukeneye amahoro n'umutekano, dukeneye iterambere ku barundi bose no ku banyagihugu bose bo muri kano karere. Abavangura abanyamacakubiri ni gihe cyo tugiye kubasezerera. Nibaza ko muri make ari ivyo, ariko tugiye gukora ibiganiro bidasanzwe kugira ngo twigishe abantu muri kano karere babone ikibazo imvo n'imvano yacu, babone ingene vyatanguye, babone uko biri, hanyuma tubereke ingene dushobora gusohoka muri aka kaga. Kuko nk'ubu umugwi wa kabiri w'intera hamwe les génocidaires rwandais, abagenocideri bakoze genocide mu Rwanda bagaca baja muri Congo, bari Burundi n'imiryango yabo niho bari. Abasirikare bajamye amaja, aba FDLR bafite inko bajamye amajanja mu ishamba rya mu kibira hariya mutaci bitoki. Abanyagihugu baratubwira ko bababona bagenda gusuma mu ijoro. Aho bose bagomba guhungabanya umutekano w'iki u Rwanda. No kuvuga Burundi bwabaye Burundi bw'abahutu, bw'abakozi b'ikibi, Burundi bw'abagenocideri nibwo buberewe twarubaka, nta muntu aryogora. Ubu abasirikare bari muri Kongo, hari abarundi bari independent bake, turarindiye kumenya ibyabo muri Goma. Hari n'abandi bacitse hakirikare babimenye bahungira Bukavu, ariko Bukavu ni hafi cyane kuko mission ya M23 irahagarika inkozo zirasa abanyagihugu, irahagarika abantu bose aho bava baja kwica abanyagihugu. Bagiye Bukavu barabasanga Bukavu vuba cyane, barabasanga bahoze izo nkoho zirasa abanyagihugu. Nibagenda Uvira babasange, nibaja mu Burundi babasange, nibaja Tanganyika babasange, aho bazoja hose. Mission yo guhoza inkoho zica abanyagihugu niyo mission ya M23. Hanyuma no kumvikana n'uyo muteroriste Tshisekedi akemera ko babaho, ateme ko babaho bazomugwanya nta kabuza, kuko narumvise ko bavuga ko mission ari Kinshasa. Ubwo rero katurindira turabe niya baba yahamagariye iyo leta y'abateroriste yahamagariye abanyagihugu kuza kugira manifestation, bagaturira bakapia ambassade bava ngo ntibabafashije igoma cyangwa bagomba ko bafatira ibihano M23 navyo bazofata nibabifata bazobavyifatiye, nta numwe akibikangwa n'ivyo bintu byabo batindi baducanishije mu muragira zobwise bateme ko twumvikana baracaka bareke bagumi wabo tugumi wacu turabe duhomba. Mugabo turakeneye kubaho. Ubu ujewe nta kintu kibombwira kuri abo bantu bateme ko twumva, ububirigi bateme ko tuvugana, ubudagi bateme ko tuvugana kubijanye n'ivy'ubwoko, batubwira aho babikuye kuko amateka turayaza pana mu y'abazungu babo babarungika ngo baze kutwigisha amateka atari iswari atari no turabizi. Ndagenda kubwiye tuzofa twumvikanye nabo kire twanze kwicarane tuvugana, basaba imbabazi igihugu, basaba imbabazi bino bihugu n'ivyo bakoze bibi babihanirwe, atari ukuntu tuzokumvikana. Rero nibaza ko abarundi nabo mu karere k'ibiyaga binini bakwiye kumva ko twese tugomba guhagaruka nk'umuntu umwe tukagwanya abagenocideri aho bari hose, kugeza bamanitse amaboko, kugeza bahevye umugambi mubi wo kwica abatutsi. Umututsi nyavutse ngo yicwe, ibitutsi batukwa iminsi yose turabizi, turabibona, biratubabaza, biturya hano, bitugeza hano. Ni igihe cyo guhaguruka tukabagwanya, ni igihe cyo guhaguruka tukabagwanya twivuye inyuma. Mushira ubwoba ntibabakange. Turazi rero ko inyuma y'ibi bagiye guhaguruka basike batambaye, kuko abo abarayi baneshejwe, abarayi bafashwe igoma n'abakozi babo. Murabizi ko baheje gukora genocide mu Rwanda, batwaye ibigwanisho bahabwa amakambi yo muri Kongo, hanyuma babongira n'ibindi bigwanisha abafaransa babaha byanditse mu bitabo by'abafaransa. Ubu rero muribuka yuko mu butu
yasavye ko abo bantu bubaka ibigwanisho muri Loni. Ububirigi buti oya, Ubufaransa buti oya, bihereraho ntibabaka ibigwanisho. Nukuvuga rero ko ubu ntiyaneshejwe Kongo mbirigi gusa, n'Ubufaransa bwaneshejwe muri Kongo, n'abantu bose babashigikiye tutazi bataboneka baneshejwe. Kandi n'ubu bazobandanya baneshwa no mu bihugu bindi babivyemo amacakubiri baraje baneshwa. Narabwiye ejo bundi yuko Ububirigi nico gihugu cyonyine muri Europe cyatsa amatara kuri autoroute. Ibindi bihugu byose nta matara batsa kuri autoroute. Autoroute uribonye ko amatara uba winjiye mu kindi gihugu, ubwira winjire mu kindi gihugu. Mugabo Ububirigi yose aracanye. Ubutunzi buvaye muri Kongo mbirigi. Kongo mbirigi bafise umukozi wabo ariwe Tshisekedi, umuterroriste. Turavye akoro de Rusaka, igihugu cy'u Burundi nta muperezida gifise kuva 2005 gushika uyu munsi, gitwagwa n'abaterroriste. Ko biranditswe sije navyanditse, nizo nama sinagiye biranditswe, kandi ibikorwa byabo byose baranga nivyo buterroriste. Rero n'abaterroriste genocidaire n'uyu munsi bacari ko barabikora muri Kongo. Rero cyane cyane Goma abanyagihugu turabasuhuje, mwubahwe. Imana yabatabaye ikoresheje M23 mukomere cyane. Twabonye ifoto mumaze gufata ikibuga cy'indege, mumaze gufata Goma neza, ingene mwapfukamye mugasenga mugahicyobera Imana. Imana nayo yabubahishije mu kubaha intsinzi, muzohore muyisenga nkuko mwama muyisenga. Abasenga bayari na Dagoni bamwe b'Igitega bavarisito mubihorere, mu minsi baraje babone iyo basenze yariyo iraje kubiyereka. Kiya gihugu cy'u Burundi maze iminsi ndekunda babwiye hagiye kuba kudeta igiye kuba irahitana umwe isigundi, kandi yakugwa nabo nyene vubaha. Abanyagihugu mwo kwipanga, murazi ko nigeze kubabwira ko nzobabwira igihe cyose agira ikiba ingene mu vyifatamo bivaye n'integuro. Umurundi wese afise inzu arondera ingene yugaza igufuri imbere. Ndasubiye mwo iki kintu mucumve, umurundi wese ashira igufuri mu nzu mukugara mwijoro, bishobotse zibiri canke zirenga. Kandi abo bakozi mufise mu mazu muraza mu nzu ntimuwezo mfunguzo mwazirarana, kubera ko misyo bafise bazokoresha abakozi nibo bazotangura kwica abo mu nzu babamwe. Ibi ndabibabwiye hakiri kare mubimenye, ivyo biri mu nteguro zabo. Kandi abakozi bo mu makartie bafise uko bazokorana, barafise uko bahura, muzokurikirane imisi yose kuwa Mungu, barafise uko bahura bakaja mu manama bagapanga ibijanye n'ubwo bubisha babwiwe na CNDD-FDD. Muri barabara rero mwirinde, kandi muri imisi to turinjiramo umurundi wese ahari, cyane cyane mufise abantu baba mu ngo mukoresha, mwirinde mukurikirane uwo mutumvikana neza, mumwirukane ahandi ho azobahitana canka abahitanira abanyu. Murakoze. Apotre Bernard Ntungwa nayo turagushimiye, ndetse nshimira namwe mwese mwaduteze yompi, mukomeze mudukurikire hano kuri One Day Burundi. Ibiganiro byacu birabandanya, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mugira mwubahwe. Murakoze.